ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaziya, abari ngaho muri South Africa, Zambia, Kenya, Uganda, muri Congo, mu Rwanda, muri Tanzania, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya gukomera cane, ibintu bibandanya kuba bibi cane, ingorane zihanze igihugu cacu c'Uburundi. Kuri ubu ngubu abanyagihugu baratangaza ko bagomba kwikurako intwaro y'agahotoro, intwaro y'umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe wa CNDD FDD. Babona ko ari intwaro y'igikenye bivanye n'amabi iriko irakorera abarundi. Benshi bahejeje gutahura ko iperereza rya Varisito Ndayishimiye ari ryo ririko riratera ibisase ngaha mu gihugu c'u Burundi, bakabeshera abatavuga kumwe n'ubutegetsi bw'uyu mugambwe CNDD FDD. Abanyagihugu uti mu kanya baraza no kubeshera umutama Agathon ko yoba ari we yinyegeje inyuma yo gutera ibisase biriko biragenda bitegwa ngaha mu gihugu c'u Burundi bivanye n'amaperereza bariko bagenda bakora canke amatohoza bakoze. Ngayo marementanya barayarambiwe. Ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye, ubutegetsi bwa CNDD FDD, abarundi ngo baraburambiwe, bararushe bivanye n'intwaro y'agahotoro yabwo, ukungene babandanya gukora imikenyuro yabo ihitana abenegihugu bagasiga agatwe muri ubwo bubisha bw'umugambwe CNDD FDD. Iryo rementanya ryayo ryo kwagiriza ko abatavuga kumwe n'ubwo butegetsi bwabo aribo batera ibisase. Ivyo bisase biriko biragenda bitegwa irya nino mu bisagara ngo n'iperereza rya Ndayishimiye. Umupolisi umwe yaciye amena ibanga aca avuga ukungene hari abahagarikwa bagirizwa ko aribo bateye ibisase, kandi ko iyo bayirekanwa imbere y'abamenyesha amakuru ata kintu na kimwe baba barekuriwe gushikiriza, baba barekuriwe kwishura. Nta mumenyesha amakuru aba arekuriwe kugira ico ababaza imbere ya kamera. Ngivyo vyose birerekana ukungene irementanya rikomeye cane riba ryakozwe, ngo baba batinya ko uwo aba yaciye ahagarikwa ashobora kuvuga ko abeshegwa, hama ubutegetsi bugaca bumaramara imbere y'abamenyesha amakuru baba bahamagajwe kugira ngo berekwe abo bafatwa bakitirirwa ko ari inkozi z'ikibi. Ngo mu mpimba no mu yandi mabohero harimwo abantu bapfunzwe, ariko mugabo bakaba bapfunzwe hari ivyo bemerewe n'ubutegetsi, hari uko ngene bemerewe kuja kwerekanwa imbere ya za kamera, baje no muri sentare bakemanga ko aribo bagize ivyaha bitandukanye, mugabo ngo ari uko bemerewe amahera n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ubwo butegetsi bukaba aribwo bubandanya kugenda bugaba ivyo bitero bitandukanye irya nino, hama bagaca babeshera abenegihugu ko aribo bagandagura, bakica, bagahungabanya umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ngabo benegihugu bakaba batumwa n'umuhari Red Tabara, umuhari urwanya ubutegetsi. Ivyagiriji batangura kuvyegeka ku gihugu kibanyi c'u Rwanda, bakavuga ko uwo muhari Red Tabara woba utorezwa, woba uhabwa imyimenyerezo n'ivyigwa mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. U Rwanda ngo akaba arirwo rurungika abo batera ibisase mu gihugu c'u Burundi, mu
gisagara ca Bujumbura guterayo ivyo bisase bagenda bavuga ubutegetsi bw'u Rwanda nibwo bagiriza ivyo vyaha. Ubwo butegetsi bwo mu gihugu kibanyi c'u Rwanda mu buraruko nabwo bukaba bwiyamirira kure ivyo vyagirizi, bugakaraba bugahakana ko ataho buhuriye n'ivyo Uburundi bubagiriza, n'ivyo Uburundi bukora, kandi bakavuga ko ataho bahuriye n'uwo mugwi w'inyeshamba wa Red Tabara, bivugwa ko bawagiriza ko u Rwanda arirwo ruha intererano zikomakomeye cane kandi ngo rukabafasha kubatoza no kubaha ivyigwa vya gisirikari. Ubwo bubeshi n'iryo rementanya rikorwa na leta ya Gitega, ubutegetsi bwa Gitega bwa Varisito Ndayishimiye, ngo niyo politike bahisemwo, niwo mukenyuro bahisemwo gutwaramwo ibintu vyabo kugira ngo bazorambe, bazohere ku butegetsi bwa Burundi. Baripfuza kutarekura ubutegetsi nk'uko amakuru abandanya kugenda adushikira. Agatoni Rwasa uyu ni umunyapolitike atavuga kumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bivanye n'uko hari vyinshi bibi, amabi, izo nkozi z'ikibi zikora zo mu mugambwe CNDD-FDD. Agathon Rwasa we akaba abandanya kuvuga ko bamusamburiye umugambwe wa CNL kugira ngo atazobandanya ahigana nabo mu matora y'umwaka uza, umwaka w'ibihumbi 2025, hakaba hazoba amatora y'abashingamateka, abajenama ba komine n'abakenguzamateka. Ayo matora azoba ngaha muri uwo mwaka rero bakaba bariko barakumira umutama Agathon Rwasa ko yoshobora guhigana muri ayo matora. Ikindi kandi nuko bariko baramukumira mu rubuga rwa politike rwo kuba yohigana mu mwaka w'ibihumbi 2027 amatora y'umukuru w'igihugu, kuko nibwo azoza, nibwo ayo matora azoba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose biriko biragenda biva, Agathon Rwasa akaba abona ko rero n'ibisase biriko birategwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, ngo biboneka ko hari abo bategetsi bari ngaha mu gihugu c'u Burundi bashaka gusambura igihugu bitwaje ko hari abari gutera ibisase. Ivyo bisase nawe akaba abona ko ari iperereza rya CNDD-FDD ribandanya kugenda rigaba ivyo bitero biriko bigenda bitegwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Bakaba basaba rero, Agathon Rwasa akaba asaba abatari bake cane cane inyankamugayo za CNL n'abandi banyapolitike batandukanye guhaguruka bakiyamiriza ubu butegetsi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi bw'igikenye, ubutegetsi babona ko ari ubw'agahotoro ku benegihugu. Naho Alexis Sinduhije nawe ni umunyapolitike atavuga kumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, yaragiye atangaza vyinshi bitandukanye kuri ubu butegetsi, avuga ko rero ivyo ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko burakorera abarundi ari ingorane zikomakomeye cane, bashobora kuzokwega akarambaraye mu bihugu vy'ibibanyi, aho bagiriza babesha bakabeshera igihugu c'u Burundi, c'u Rwanda ko arico kigaba ibitero bitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ko ari u Rwanda arirwo rufasha abo bagwanyi ba Red Tabara kugaba ibisase ngaho mu gisagara ca Bujumbura. Nawe Alexis Sinduhije akaba avuga ko abona ko ubu ari ububeshi, ari irementanya y'umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe wa CNDD-FDD, ko atari ubwa mbere ukoze amarementanya nk'aya. Woshikiriza iciyumviro cawe uja ngaho handitse komanteri ugafyondako, hama ugaca
hama ugaca urungika iciyumviro cawe tukazogishikiriza n'abandi badukurikira. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.